Bimwe mu bifungurwa vya nkenerwa bitangwa ko akarorero n'abanyagisagara ko bimaze kuduga ibiciro ni nk'indagara zahora zigurwa hagati y'ibihumbi 200 na 225 ubu zigeze ku mafaranga ibihumbi 75. Abanyagihugu bo muri ico gisagara ca Bujumbura bagaterwa ubwoba n'ingene ibiciro biduga uko bukeye uko bwije atacamira, ni mu gihe imishahara yabo ataciki bamarira mu miryango yabo bafatiye ku mafaranga bakoresha ku munsi nk'uko bivugwa n'uyu munyagisagara. Ngo ibintu bigenda bizimba ku munsi indagara twaratuzigura 20.000 25.000 mugo zigeze kuri 75.000 80.000 mugabo ubunye usanga umuntu ariko arakoresha 25 ku munsi ya ratio atani inyama yashizemo, kuko uravye nk'umuceri twara tugura 2,500 ukaze kuri 3,500 ugasanga n'ushara umuntu ahembwa usanga atacarika arawukoza kubera ibintu vyose vyazimvye. Mu gihe rero ibintu vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose usanga bitwara amafaranga arengeye y'umuntu yinjiza ku kwezi, aha twovuga nk'umushahara ku bafise aho bakora, abavyeyi batunze imiryango ubu hageze aho bambaza Imana ko yo batabara bataragwa mu bana. Kuvuga ngo kubera ibintu vyose vyazimvye ugasanga amadepanse aruta umushahara hahembwa n'imishahara muri kino gihugu itaduga. Twizeye rero ko Imana igiye gukora kugira ngo igihugu cacu congere gisubire kuba igihugu ca kera. Abo banyagisagara ca Bujumbura eka n'abarundi bose muri rusangi basaba leta gutorera umuturama iryo duga ry'ibiciro n'imiburiburi ibiciro bigashingwa hisunze imishahara y'abakozi.